What's up guys, bonjour, bon après-midi et bonsoir. Ici c'est Bella au microphone Magic Channel TV nko mwamumenyereye. Ino musi rero, ino musi birakomeye sana. Jona turi muri quartier. Numuntu twaje kuraba numwigeme umwana akiri muto twaje kuraba agira ibintu by'amatelefone, arepare amatelefone guys. Ibintu birakomeye cyane. Hama la meuf akaba ari mwigana rya Boss Lady na Econet Leo. Rero apa yivyo onye murazi yuko ino mo arimo y'abafame rero twebwe nka Magic Channel tuzogerageza uko dushoboye kose tubazanire abakobwa abamama bose bashoboye. Urumva umukobwa wese uziko ashoboye, wa mukobwa uzi ko ufise ikintu na kimwe ushoboye mu buzima uratesa uruwa grave ebana wubahwe uhabwe intebe y'imbere cyane gose. Kandi twibutsa yuko Boss Lady na Gogo Taxi Woman wacu arimwo ofete iyi mwa abakobwa tuzobatetesha tubahekeya ibintu byose muri Magic zabikwiye. Rero ntidutebe cyane twarambire, reka twinjire turabe umukobwa twaje kuraba asi impano idasanzwe cyane ari mwigana rya Econet Leo rya Boss Lady. Rero ngumane natwe tumurabe gato. On the track. Hodi. Merci. Ni sawa? Et voilà, Jessie Ngouyu. Merci toujours kwinjira ni bon. Merci beaucoup. Et voilà rero abakunzi ba Magic tukaba twashitse kwa Jessie kabivana wizogira umuhamagariza yagiye. Donc tukaba twashitse kwa Jessie rero tugira tumuvugishe atubwire byinshi kubijanye n'ivyo akora n'igituma ari mwihiganwa byose tuza kubimenya tankete. Rero reka tumwakire Jessie, karibu Magic. Merci. Urakomeye? Ego. Meze neza tuvanye nta kibazo na kimwe ufise. Nta kimwe meze neza namwe meze neza. Ego shana natwe nisaza turakomeye. Ava yuko dutangura. Ava yuko tuvuga ivyo ukora n'ivyiki ide kwanza ya mbere. Uyo kumva woja muri Boss Lady yavuye. Bon, ide ya mbere yavuye genre narabibonye. Narabonye ama posts kuri Facebook. Ndabibona ndavuga wow, okay, ndavuga cyambona umengo ni ibintu by'abakobwa cyangwa bigeme bajamo. Ndavuga okay, nanje ndashobora kujamwe, ndashobora guparticipa. Okay, reka tata ma chance. Wagiye use confidence imeze gute kugira uvuga ati jewe ndagiye. Harandi bagenda bavuga ati umva ndagiye bipasa bidapasa nibona ndi bagenda self confidence ga jewe nzoruhuka ndabigize genre ntahanye akayagashimwe. Je nagiye asha mvuga ati uko bigenda kose uko bimera kose negezwa guparticipa kandi negezwa kwiyasira yuko nja mu bambere umva nari mfite self confidence iteye ubwoba. Umva hamwe navuga ati undo haraho nakekeranya mugabo undo umutima ngavuga ati oya ndashoboye. I can do that. Yeah. Abakobwa wese ushamwomera nka Jessie ukavuga ati urashoboye. Hama kuvihigana bitanguragaza ubunye amavote bikiniki ni bon de ta part ibintu meze neza. Ego ndashima Imana ni buke gusa nizere yuko vuba bigiye kumera neza gusomba. Kandi final entre temps ni muri no miss. Ego le 20. Okay. Hama rero Gogo n'umukobwa akora amatelefone. Nababwiye bacha muri introduction. N'umukobwa arepare amatelefone atovye abishoboye. Rero akunze bamaji kuva no telefone yarapfuye. Muze bunza kuri no mwigeme. Arabizi arabishoboye. Kandi abigeme cyabishoboye murabizi. Turi no muri mars ukwezi kwacu. Mugiye gutubanira. None Gogo l'idée genre yo kumenya apana ide. Kumenya yuko ushoboye gukora telefone ukagira iki waravyize. Cyane bwa wibaye bw'abana usanga dukura twigira utuntu wowe vyagenze gutegura umenye ko ushobora kurepara telefone. Bon, je ko vyagenze ntavyo nize wanashima nivyo nize ntivyerekeye na technique canke ntivyerekeye ibintu byo gukora nize indimi langue niyo nize kuva muri secondaire no muri université niyo niga. Hama ibintu vy'amatelefone vyaje gute? Bon, niko kundi ubu yuwayi no gukunda ikintu natangiye kubikunda nkiri umwana muto cyane kuko papa wanje nivyo yarasanzwe akoramwo yahora kuri ville biganye n'ibintu byerekeye amatelefone. Rero kenshi twaba turi kumwe nagiye ku ishure samedi iyo tugiye muri sport tujanye then agacaca ku kazi tukaca tujana nkabona abikoze ndi hajya tukaca twirirwa n'umunsi wose bamuzaniye amatelefone afise ingorane itandukanye nanje ndi hajya ncasanga ntangiye kubikunda nanje shaka kuvyiga nza ndamurabira ko ingera bikora ndavuga okay
nyene hageze haciye igihe gusa papa yagiye gupfa muri 2016 donc bica birahera kwa kundi naja muri ville turi kumwe bica birasinasuye kandi kujayo nagiye kubisubiramwo vuba mejeje ishure muri 2020 kwa kundi uheze ukacuvuga okay uyu mwaka reka ndindire nzo kwigunda umwakuza ndicara ndavuga ntaco ndiko ndakora muhira reka ngende mbe ndavyiga nsubire kandi niyibutse naravyibagiye reka nsubire kandi ndabiye ukuntu bishobora ca ndabisubiramwo ndasubira kandi ndavyiga effet nabitanguye gushasha kubera namaze kwibagira vyinshi cane ndasubira kandi ndiga uko nyene. Hama wasuye kwiga nyene hajya muri ville canke urase umugenzi yavuze ati hajya nyene muri ville baba ndi nyene bakorana na papa ni nasanze harahindutse harabaye hashasha barahubase kuko sete hari kera cane nasanze hamaze kuba hashasha rero camvugana nabajya bagenzi ba papa baca barambwira ati okay nta kibazo nushaka kugira umwuga waso ati ndabikunda ndakene kubigira ndakene kubimenya ati nta kibazo zo turaza tukwigisha ufise umwanya bica bigenda gutyo uturabimenya ingene wo bikora none Andre tagogo ati gogo yo mana yanze gogo ubaho Jesse arafise na hantu akorera rero twe twavuze ati ego nta theory yoye dushaka theory pratique kugira no kunzi wa magic mu kumutora mu kumuvota urumva bazotuntu bari sur na ibintu biboneye atari ibintu babwiwe etu rero gogo uratwemera tuze kuja ku kazi turabingene ubikora etu ego nta kibazo karibu ni bon none kuvutangura umwuga akabazo kari imbere kuja ku kazi kuvutangura no mwuga nta critique genre uraronka tujya mukobwa iki niki des critiques ama compliment ego les critiques nizibura araba bavuga ati oya ni gute bon benshi navyo bemera bagati oya n'amafape sivyo abandi ati usanga ari kintu cyakimujanye peut-être abandi ati wenda gwe telefone yanje hako woyikora ahubwo ngira wo kigira ko ama des compliments umaze kuronka bon des compliments maze kuronka benshi bambwira ati Jesse urashoboye courage même si bamwe baguca intege ama commentaire atari meza cyane wowe iyumve gusa ko ufite self confidence kandi wowe nyene we trusting ku bwawe hama ivyo uri kurakora bizogenda neza kandi uzosanga wamaze gushika kure hama jengira ko ndabwira ikintu kimwe abantu mudekuraje abakobwa turashoboye abakobwa dusimano nyinshi urumva ubu unye imyuga yose y'abagabo turi capable kuyikora rero Jesse n'umuntu akora ama telefone meza kubera ekoretse rero nyari kumwizera abashe nyegenda kuzo muri competition yagiye gufrapa abantu c'est-à-dire arabizi arabishoboye kandi rero abantu mutizera abakobwa cyane muze murabe abakobwa bari muri higana rya boss lady n'abakobwa bashoboye cyane mwa mécanicien urumva ama kind yose ntaba maso hajya barimo amaso hariyo umwe ntiwumva urumva every type y'ubuzi bwose abakobwa barahari kandi barabishoboye rero twarandireka tuje kazi kwa Jesse hama atwereke bimwe bikunze natwe asigisha netugire gute hame bigende neza toshogene ego toshogene merci beaucoup hama nkuko twababwiye turagiye kazi kwa Jesse turi kumwe turi muri taxi two turagenda Jesse ndakwaze akazo kamwe none genre watubwiye ko patagihari twese sa condoléances kwanza hama mama yavyakiriye gute wewe umubwiye ko utanguye umwuga biri sérieux nyene gukora ama telefone et tout mama yaranshigikiye cyane kandi niwe akomeza kuma courage atsikora mwana akora nta kibazo urashoboye mama niwe aguma ama courage cyane kusoma nabandi niwe aguma ambwira ati none no musiko tagiye niyo nagiye ati byagenze gute ko biri umuhira ni wagiye ibintu vyuko nyene kakubaza ati ku kazi bimeze gute bigenda gute kuko ubu kenshi ngumengira ama interview menshi ambwira ati none yagenze gute kw'ishure siko babitoye uvuye kw'ishure cuja ku kazi ibintu vyuko arateza mama wa Jesse arateza arasupportinga sa fille comme il faut none kwiga no gukora birakorohera bon ni vyoroshe vraiment na gato kuko deja aho niga avant et après midi miss yose gute
niga yoga Ah, ok. rero twiga avant et après midi sauf mercredi na vendredi no tutiga après midi twama twiga mu gatondo rero rero kubera turi ma examen niho nca mboneka kenshi yagiye ku kazi kuko duheza nko gukora ma examen dukoze midi donc 14h tuba duhejeje canja hariya nkaca ngumayo 18h nkaba nashe iyo twize naho imisi isanzwe murangendayo nk'iyo mercredi nkirirwa y'umunsi wose canke ngendeyo vendredi canke nkacayo iyo nzi yuko mfise akazi mfise telefone y'umuntu ategerezwa kuza kwitora nkamubwira ati udoze kwitora umunsi n'uyu nzoba ndi dispo nzoba ndi harya kamusanga canke ngayikora hama hageze umunsi aza kwitora agaca aza kwitora là c'est bien kandi gogo urumva mu minsi y'ishuri uboneka ku kazi gake kabaho donc ku kazi ni ivy'iwawe canke ukorera umuntu bon dukora hamwe turi benshi donc n'ahantu twafashe ikibanza dukora turi 4 turi benshi rero iyo nje ndakora abandi baba bari hagiye bamahajya donc niko kazi kabo kamisese bamakora mugabo je kubenda umunyeshure niga muranjayo iyo tutafise cours itari ya grave canke iyo dufise tutizyo munsi ngacagenda nkirirwayo nkakora ivyo nkora byose nka samedi guco onye nka samedi dimanche no nagenda gusa yego samedi ndirirwayo ndagenda nkakora nkataha mwavyumvise ko Jessie ari courageuse cyane gose ari umukobwa atesa atovye yo mana yanjurune urose basi nihe genre ndoto yawe ibisazi muri uwo mwuga uvuga ati jewe quand même ntegerezwa kuzopartage ikintu kiniki ku bandi ba jeune b'abakobwa etu bon ndashaka nzoshike kuri étape namaze kumetriza cyane bien nibindi maze kumenya indipli kuko ndashaka kwiga ivyerekeye software donc muri binkora by'amatelefone ari ubwo bwo gukora amatelefone hariho hardware na software hardware niyo nkora nivyerekeye gufundi ku repara itelefone yo yafundi software rero ni kwa kundi telefone injiramwo code canke iyo telefone washizemwo code then ugacuyibagira ego kujya ukoresheje machine niyo nkeneye kwiga software nayo nyene ndayimetrize bien iyo telefone ugomba kudecoda code ugomba kumenya byinshi byerekeye telefone indani nyene bige byose bakoresha software nibyo nkeneye kwiga nkeneye gushika ahantu nanje mfise ico nzopartage abandi mfise nanje mvuga ati aba narabigishije ndabigisha ya bikunze unagire babita gute entreprise company yawe vuga ati jewe iyi c'est pour moi Jessica donc bwite ndafise abantu nkoresha bigisha babimenye kubera jewe bizari ibintu byiza cyane je nababwiye basha le fait yuko abakobwa baguma batwereka ko bashoboye ibintu byabo je nzokiga ibintu byose bibaho nta umenya iyi ngezi turuka soko none tuzokiga ibintu byose kandi abakobwa turashoboye urumva namanda yabwiye kandi twabemereye uko kuno kwezi ari ukwezi kw'abakobwa tuzozanira abakobwa gusa bashoboye nuko muzokumirwa muzokumirwa kandi muzodushimira mu nyuma muzovuga ati mwarakoze andi tugira dushike ku kazi reka dushike hama turabe ivya Jessie akora bakunzi ba Magic like I said twashitse kwa Jessie ahantu akorera agira akore bimwe tubibona tubaza tumwe etu hama ibintu bigenda neza Jessie je ndasikiyazo kimwe kugira par exemple ari ukungena abafundi cyangwa ufite experience umuntu ajya kubwira telefone yanjye imeze uku ngwangu cyo n'ikibazo ciki jo none ivyo onye navyo je sais comment bon ni bintu ubumaze kugira maintes fois ugacuvuga la majorité iyi telefone zikunda gufika iniki nka par exemple telefone kenshi zikunda gufa ahantu ho kwinjiriza bahita system of charge ahantu hinjiriza ugasanga telefone ushize kuri charge ninjiza nikwereke kwirinjiza bari problème yuko aka kantu kakunda uforsa haragera igihe gafa ngaho indani kakaruha rero iyo karushe rero iyo winjije telefone hajya nishobora kwinjiza naho wagira gute rero mu makuru twari ku mufundi umubwiye ati ninjiza acamenya yuko
le problème ari aga system of charge then agaca gahindura akaremplace agashiraka akandi gashasha kugira ibandanye ikora neza canke ugacisanga igihe umuntu uvugana n'umuntu ugacisanga nturi kuramwumva ugumvuga allo kenshi usanga ari problème ya émetteur hajya émetteur niho ahantu hava amajwi yose rero hajya kaba karafuye kajya kantu rero nako nyine baragahindura bagashirako akandi gashasha ya niho usanga ama experience menshi ava ngaho canke ari moteur ifa kwa kundusha kuri telefone kuri charge gacigira ko pi ikanga kwaka bien kwimvira no ni telefone kubera ko irakora bien yagize ikibazo cyaye hajya ucutangura kuraba est-ce yo bari moteur yo bari problème ya carte mère yo bayafuye canke iki byo vyose hari usanga ari moteur yafuye iyo moteur rero yahiye barayikura ko bagaca bashira ko indi shasha kandi rero biba ari ikintu kiri serieux gisaba amahera menshi kuko deja bivana na marque y'itelefone yariyo hari ama moteur usanga gwa nka 40000 70 60 donc utu abarutu dusanzwe ari moteur yoyo umva kubera moteur nico kintu gitwara telefone iyo moteur yafuye telefone ishobora gufonctionner nibikunda donc mon moteur niyo ntuze ya principal ya telefone uvuga ati niyo asha umutwe w'itelefone niho ubugingo buri donc moteur idakora telefone ni fonctionne na gato aho ni bon urashobora gukora bimwe tukaraba hama ibintu bikagenda neza mbeho ayo mamoteur aroroha kuboneka ego abahari barayarondera umuntu ararondera bivanye na marque telefone yawe umuntu agacamenya agacayironda akakubwira ati marque yari gitakunda kuboneka cyane akabwira ati reka ndekuronderere ndayironse nzoca bigenda neza nzoca nakubwira hariho telefone yapfuye en fait yaraguye mu mazi hama iguye mu mazi ikimara iminsi batayikuyemo batterie cyangwa ngo kujya kuntu bashire mu muceri bon ikimara iminsi iri mu nzu etu hama then twitwaye ku mufundi atubwira ati man c'est trop tard mwaratevye telefone nishobora gukora est-ce que yonyine ashobora gufonctionner iyo nkiyo gufonctionner biragoye mugabo birashoboka kuko mwarayitebeje iyo ababasi kwa kundi telefone igwa mu mazi ugacikurayo suddenly ugaca genre kwa kundi batterie ucishira à part ni telefone ukayanikira kuzuba hajya asha hari amamoye yo kwicikora direct mugabo iyo yagumye hajya ajya amazi donc atera yinjira indani mu mavisi hose ariko usanga na batterie yavyimvye umva itagikora kubera iki mwayitebeje mugabo yoyo batterie iracakomeye kandi yo kungane ejo abafundi bayumviriza ku rurimi twavuga ati irimo umuriro la haracariyo possibilité ego hariyo possibilité hajya mucamuraba rero mucamuraba niya kuri carte mère mucamuraba yuko itabaye touché kuri moteur hajya habasiga le problème bari kuri moteur ni haba kibazo usavuze ko ama moteur ari possible ego ama moteur araboneka kenshi guys bakunze ba magic jangira mbe umukliente we wa mbere ejo nzomuzanire telefone hama ayidukorere bikunze tuzobamenyesha muzoyibona gogo tukwizere cyane gose ego tuzo kwizera ni bon nta kibazo ni kihe kintu mubwira jo abakobwa bandi bavuga ati aka kazi ntushobora gakora ibinye nuku turatora ivyo twokora nk'abakobwa ntibari sanse gukora ibinyi we nkiye kintu babwira ikintu nobabwira yuko genre muri monde tugezemwo genre ni gukora vyose ibintu byose biboneka no kubikora nidusuzugure akazi ati akagakora abantu bameze ukuntu nitukagaye vyiza ukora vyose kuko nuzi ahantu kashobora kugushikana canke ibintu vyo gufasha hako woguma wicaye uvuga ati ndarindire kandi ko mu biro ubyo ngo ndarindiriye nzo genre ngire magazin ndadandaza bigeni vy'abakobwa peut-être oya vyiza kora ivyo navyo bije navyo nyene ni vyiza mugabo banza uwimenyereze ubuzima busanzwe bukora abandi ya ladies mwavyumvise dukore ibintu vyose kuko ntituzi iyo tuzoja niko Jesse arakaze genre yatanguye gukora akakora amavisi ngiragira yugurure jewe nk'ivyo onye nabaye lost napfuye uwo twemera ngo uri nga anzwe ukatwereka bimwe ba ego twabivugana abakobwa babishaka Jesse ari ready arashobora kubereka yanabibemereye ahantu bashaka gukora nk'ibintu vyiwe karibu cyane muze muraza mu bikore twe twatanguye akazi karashusha ashaga gakomeye hahi
angere ndakora manza kwanza kugurura telefone nico manza kugurura aha niko ndakuramwo amavisi donc habasigaye yuko basigaye ko nugurura kugira mbashe kugura ngaha ahamaze kugura yo amavisi bavyoroshe yuko telefone yuguruka ya iyo utakuye ko aya mavisi nishobora kuguruka nico gituma misi yose twama dutangura gukurako aya mavisi kugira telefone yuguruke Basha Jessie telefone yayitabuye vyaheze. Okay, emeteo iba iri meteur ahiri aha ni bafre iyi ni bafre kwa kundi amajwi twumva yo umuntu agutelefone amajwi avanga kuri bafre hama kaka nakubwiye handi binjiriza umuriro ni ngaha abone iyi niyo system of charge aka rero iyo kafuye nakanyene dukurako tugaca duhamplasa nakandi tukagasubizako yego nahanyene ama aka nakanu kazana ama connection donc kavana connection nga kayazanina donc aka iyo ba katacometse neza aka telefone ushobora gutelefona umuntu nta na kimwe gishobora kugenda aka niko kazana ama connection aka kantu iyo katacometse rero telefone aha naco bikoresha ya emetteur rero ngana None ko ari gato ni gato cyane umva no tutugozi tubiri iyi ya rouge ni positif iyi ni negatif aha rero ni bafre Bashanzwe kubona ibintu bidakomeye urabona nk'iyi iyi bayita fer à souder iyi nayo ni vapeur machine de vapeur ini fer à souder donc iyi ushaka gukura kuko nkaka urabona yuko kaba gafashe cyane donc kugira utu udukure ko ngaho ukoresha iyi ni ukoresha donc aha mba ndayicometse ngizuko mba ndayico mba ndayizimiye ngizuko mba ndayicometse mba ndayakije aha ndiko ndongereza umuriro donc iyi ikuramwo umuriro ni iyi ni fer à souder donc shaka gukurako nkene gusudira nk'ikintu nkoresha iyi no kugisubizako nuko nyene wanko usanga ishushe cyane irasho no guturira umuntu rero iyi niyo nkoresha iyo yashushe bien ica ikurako iyi iyo amaze gushuha ibintu birakomeye baje tuva ngaha je na Scott twize gukora ama telefone kuva ngaha mwamaze kuyimenya neza blower ni novuga yuko ni nyene ni vapeur iyo wayakije irasohora vapeur irasohora umuriro iyi kamaze kuvako no mu kugasubizako nkoresha iyi nyene niyo nkoresha mu gusubizako kugira ituma iki akakavako utu tuntu utu tuvisi tuca tuvako uca ukoresha tournevis usanga kamaze gukuraho ushaka bisohoye umuriro ndetse urabona
yuko itangiye okay. Aha wow Jessie merci. merci Jessie araheje kutwereka ibintu yakoze ibintu yazuga ibintu byinshi twize twahejeje kandi twamenye Jessie none bon birashitse uratahanye zirya 5 million z'uwa mbere cyangwa urabe bakashoma gatatu nuhe mugambi ufise Jean kuzokora niba barakoronka ijya prix umugambi mfise wo gukora nzoca ntangura kwanza ngure ibindi bikoresho hari ibindi bikoresho bimwe byamaze gupfa nk'iki nigikora mugabo irakora ni twabonye uko ikora mugabo ndakene ibindi hari ibindi bikoresho nkeneye hari ibindi bishasha vyaje nkeneye gukoresha atari ibi navyo nyene bisaba amahera kandi bisaba amahera atari make menshi kuko kugira ukigure nyene n'amahera aboneka ego tugira kunze wa magic ingene bo gutora ukuntu ibintu bimeze mwonora mukoresheje carte simu ya Leo kuri code étoile 888 étoile 7 dièse aho muba Jessica aho babatoye ni code yanje babatoye directement canke bakagira étoile 888 étoile hama okay bagaca batora haba hari amazina list bagaca batora Jessica yababwiye ingene Jessie mushobora kumutora rero tugende twese dusupporting abakobwa bacu barabizi barashoboye tubatera intege tubabwire ko bashoboye andi turi mu kwezi kwa mama niki akajamo kamubwiye abamama bose abakobwa bose abigeme bose icyo nababwira yuko turashoboye nta kintu na kimwe toshoboye gukora tugire self confidence cyane nyinshi cyane idasanzwe hama byose bizogenda neza Jessie ababwiye ati mugire self confidence n'abacourage bese ibisigaye bizoza nk'inyongera abakobwa turashoboye ndetse mo kandi turashoboye kandi turashoboye cyane gose rero umwigeme cyangwa umukobwa aho uri hose ntuisubize time peu importe tana ubufise byose birashoboka kandi gushika ku ndoto ni wowe gusa ni wowe na wewe ni kwiyumvira ukabikorera ko ha bintu bikagenda neza dushimira kunze wa magic na Jessie merci. Merci aussi. Premier ngenda no zodutuma ko du célébrer tugira iki byose. Ego tuzonwa makabuce. Tuzonwa makabuce rero tushimye cyane abakozi ba magic rero uku kwezi twabemeye ko zozira abakobwa batandukanye bakora ibintu byinshi mwe gusa mugwe mugira subscribe byose ntimuzo badesubira muzo dushimira rero twebwe ko tubakunda cyane gose ciao ciao.